mu murima w'Imana iyo ibintu bigenda nabi n'indongozi zirateba zari intungane zikaburiyo zija niyo ziva. Rero ntimuhave muza murumviriza ngo n'indongozi gusa, turiko turavuga mu murima w'Imana habamwe intama nziza, si intama ziryana, si intama zisubiranamo kugira ziruhisha indongozi. Ibi navyo tuvyumve. Abene gihugu tuteza kumva ko turi mu murima w'Imana mu Burundi, tugira urukundo, haba ahantu heza cyane. N'umwungere naho yoragira ariko aragira ntagondwa ntibikunda. Nico gituma n'Imana hari ivyo yageneye ubuhushi, abigira ubuhushi bazoja ku ruhande, hanyuma intama nziza zije ku rundi ruhande. None rero twese tuze turumva turi mu murima w'Imana ngaha, ariko indongozi zifise uruhara rukomeye kugira ngo izo ntama z'Imana zimererwe neza. Indongozi zifise uruhara rukomeye cyane. Nababwiye yuko n'umwungere ariko araragira imisi yose amafisi inkoni. Mwibaza ko irya nkoni ari yiki? Hariho intama zona, hariho intama zona utegeza kuzigarura. Iyo mubonye rero intama yari kwirona ihanwe, niko bimeze, niko bimeze. Duteza kuba intama nziza. Turi mu murima w'Imana, ariko indongozi nazo zifise uruhara rukomeye runini cyane, kuko nizo zitegerezwa kumenya ingene zikwiye kuyobora intama kugira ziguma ari intama nziza zibaha impanuro. None wotanga impanuro na utihaye. Indongozi rero mumenye icari cyo kuragira igitungwa kugira ngo kigume kiri ku murongo. Abene gihugu nibo ntama z'Imana baragije. Uwugwaye agoyagoya ni mumukomeze, muvure iyigwaye, mutenge iyari yavunitse, iyigiye kuzimira muyigarure, iyatakaye muyirondere. Ivyo nimwabikora Imana izonezerwa. Kinyuma binaenda na Yesu. Shetani Kinyuma binaenda na Yesu. Shetani muovu wa watu. Kinyuma binaenda na Yesu. Shetani ibilisi mkuu. Kinyuma binaenda